Nushaka kubaho ubuzima bwuzuye umunezero atakwicuza kwinshi kuri mu buzima bwawe, waba uri umusore canke uri umugabo uzirinde kuryamana n'uwo ari we wese, ariko abo ngiye kukubwira bo ntuze utinyuke kuko bizorangira nabi kandi n'urupfu uzoba uriko urikwegera. Ntabwo bizokuzanira imyaku n'imikoshi gusa, ahubwo bizozana n'urupfu mu gihe wafashe icemezo cyo kumanura ipantaro yawe. Biba vyiza kwirinda cane cane kuryamana n'abagore ngiye kukubwira. Ikaze kuri Juiferg. Nimburi mushasha wisanze hano hantu ukora subscribe, ariko icingenzi cyane gikenewe cyane nimba wisanze hano hantu canke ubonye ikiganiro ntiwibagire gufyonda kuri like ni ingenzi cyane. Umugore wa mbere ukwiriye kwirinda, nuryamana n'uwo mugore uzomenye ko uriko urikwegera urupfu. Nuryamana n'umugore yashingiwe canke umugore abana n'umugabo wiwe, aha ndavuga umugore ari mu rugo, ico gihe uzumenye ko urupfu rwawe ari wewe uzoba uriko uragwironderera canke uzoba uriko wicukurira imva, kandi uzoba ubizi neza yuko igihe kimwe ivyo bintu bizobaho. Ntabwo uzoba uryamanye n'umugore w'abandi gusa ngo biherere ngaho, ahubwo uzoba uryamanye n'umuryango w'uwundi mugabo, uzoba uryamye ku cubahiro c'uwundi mugabo, uzoba uryamye ku muriro w'uwundi mugabo. Uwo muriro rero ushobora kuba wo guturira akanya kariko kose utazi wibwira ngo uri umunyabwenge. Niwisanga uri muri ivyo bintu canke uriko uraryamana n'umugore w'uwundi, uzomenye ko ari ikibazo c'igihe gusa, bitebe bitebuke uzofatwa, kandi nufatwa uzicwa canke bakumugaze. Kimwe muri ivyo ushobora kwibwira yuko umugabo adashobora kugufata, yego, ariko n'ijuru ryo rizoba rikubona. Ushobora kwibwira yuko ibyo byose mvuze bitogushikira kubera yuko uri umunyabwenge, ariko menya yuko ijuru rizoba rikubona, kandi aha hoho uzoba uriko wironderera canke wikwegera imyaku n'imikoshi utazi yiva. Hanyuma nyuma y'igihe uzobona haza ibintu mu buzima bwawe utazi iyo vyavuye, ariko usange n'aya makosa wakoze yo kuryamana n'uwundi umugore w'uwundi muntu. Uri umusore wirirwa uraryamana n'abagore b'abandi bantu ukibwira yuko birangiriye ngaho canke bihereye ngaho kubera yuko umugabo wiwe atagufashe canke abantu batabimenye, ariko ico wemenya coco nuko mw'isi ico urima nico wimbura. Ushobora kuba nawe uzorongora bakabigira umugore wawe. Rero iki kintu uzucirinde cane kuryamana n'uwundi muntu kubera yuko birimwo amariske menshi, birimwo ingorane nyinshi, kandi turetse n'ingorane gusa birimwo n'imivumo myinshi, kubera yuko amarira y'uriya mugabo azogukurikirana niyo uzoja hose, kubera yuko umugabo we ntaco ahaba afise, ariko wowe nubikora n'Imana izobibona. Hanyuma nawe niwagira urugo canke niba vyashika ukarongora, ubone umugore yadukanye ingeso canke abana bawe badukanye ingeso. Abantu benshi turiko turaba mu ngaruka z'abantu batubanjirije bakoze, ugasanga wakoze ibintu hanyuma wararongoye biriko birakugaruka. Rero ntuzi wirinde ukora iri kosa ngo umanure ipantaro yawe uri kuryamana n'umugore w'uwundi mugabo, kubera yuko uwo mugabo ashobora kuba we wishire mu kiringo cawe nawe. Rero imbere yo gukora ivyo vyose canke imbere yo kwisanga mu ivyo bintu, uzubanze utekereze kabiri canke wiyumvire kabiri imbere yo gukora ico kintu. Umugore wa kabiri udakwiye kuryamana nawe mw'ubu buzima, canke umugore wa kabiri udakwiye gukinisha ngo uriko uramukoza ivyo umukoza. Ntuzigere uryamana n'umukobwa canke umugore agusavye ubufasha, ari mu ngorane araje nawe uciye ushaka kumufatirana kubera yuko agusavye service kanaka umufashe ingorane kanaka, nawe uciye ushaka ngo muryamane kugira ngo umufashe ivyo umufasha. Umuntu akuzako agukeneye ko ubufasha, ukumva yuko nawe imbere yuko umufasha ubanza kuryamana nawe kubera yuko uriko uramufatirana ata yandi mahitamwe afise, uzomenye yuko mu buryo bumwe canke ubundi niyemera mukaryamana, uzomenye yuko zirya ngorane agahinda afise, ingorane afise, ibibazo afise, nawe uzogenda ubitwaye mu buryo bumwe butagaragara. Wowe uzokumva yuko bikoze bihereye ngaho, ariko uzomenye yuko ntiyabikoze avyishimiye canke ntiyabikoze abishaka, yabikoze yidoga kuvumagura agira gute. Uzomenye yuko mu buryo bumwe canke ubundi nawe hari ikintu ugiye utwaye mu buryo butagaragara. Rero iki kintu uzucurinde cane kuryamana n'umukobwa canke umugore akagusaba ubufasha. Rero niba usanga muri situation ukumva umuntu aje gusaba ubufasha, ukumva mworyamana nawe imbere yuko umufasha, uzamureke yigendere kubwo kurinda ubuzima bwawe, kubera yuko n'imbere y'Imana ikicaha kiragoye kizokikubabarira. N'umuntu azoba yaje kugusaba ubufasha, inzira karengane ryo gusaba ubufasha, hanyuma nawe ukamufatirana ukamukoza ivyo adashaka. Rero iki caha uzogiharurwa ko wenyene, kubera yuko nawe atayandi mahitamwe yari afise kugira ngo umufashe. Mara gukura
canke igihe kikagenda nawe uzobona ingaruka y'ibi bintu uzoba warakoze. Rero uyu muntu uzumwirinde cane, uzumwirinde kandi uzirinde gufatirana abantu mu gihe babona yuko bakeneye ubufasha kuri wewe, nawe ukaca uvuga ati reka nanje ndabafatiranye. Abenshi ibi bintu usanga tubikora ariko mu nyuma ugasanga vyaraje kutugaruka inyuma y'ibihe, kubera yuko aha mw'isi ico utera nico wimbura. Ngaba abantu babiri udakwiye kuryamana nabo mu buzima bwawe, naho uzogira irari rimeze gute uzobirinde cane kugira ngo ushobore gusevinga ubuzima bwawe canke gushira ubuzima bwawe mu kibanza, ubuzima bwawe bw'ahazaza. Uyu munsi ushobora kubikora ukabona namenga ntaco bitwaye, ukabona ibintu vyawe umenga biriko biracamwo, ariko uko imisi izogenda amarira y'uriya muntu canke imyidogo y'uriya muntu ndazi izogukurikira, kubera bavuga ngo uvumwa na benshi ugatota. Mwakoze kumviriza ikiganiro jewe wumva ni Roy Gif kuri Gif Regime, wandanye mukora subscribe, murakoze cane.